akenshi hari igihe dukunda kubabona mwagiye mu biteramo ugasanga ba bifese babatumiye Runtowndjs ugasanga namwe niho muri bijya mu vyakira gute kuri mwebwe ntaco kubasanga aho bari kuri mwebwe ukavuga ati ariko arakubita nk'agacupa kumvamwo akantu ka Yesu basi agenda kumvise nubwo atazokumva no musi azotebaze yego cyane we ndumva uratahura kuko igikomeye twebwe suko tugenda gutanga umuziki ahubwo twebwe turiko turaririmba turiko turabiba kuko turimba amajambo y'Imana Bibiliya nayo ivuga ngo ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana so turiko turavuga turiko turabiba imbuto y'ubuzima ejo canke hirya ejo bizokwama ivyamwa ni wahe umuntu wa mbere abatwenze jewe ati yewe gaye ugasanga mwese muri kare mukazumva haraje umuntu abatwengeje akajambo kamwe nukuri Victoria Simera tesa kuba ko dufite umurongozi w'umukomedia mana yawe turyohera tu kiginga nyakire kiginga sama comedy anyakire hariho morale canke hariho imodi yo gutwenga kuryoherwa ikindi naco nuko twize neza yuko indirimbo Omega ikiragira ikikora mu buzima bwanyu mu miryango yanyu mu kazi kanyu aho muherereye hose haba mu Burundi mu bindi bihugu byose kwa twazi kwirikira shikakure Imana ishikare kubagira neza muri iyo mushikare kwakira igitangaza c'Imana. Yes bakunzi ba open mic no mustori kumwe na Victoria team. Ndabaramukije. Turaramukije cyane. Umeze neza. Amahoro gose. Ubuntu bw'Imana guma bukora. Ebana ekisa mimi shaka Omega. Yego ndakora. Turaramukije. Umeze neza. Cyane turashima. Aga freestyle vraiment. Hari indimbo magiyanye na featuring na Redon Voice. Iraryoshe. Okay. Yara nyamanye say yara nyamanye oi yeah imisi yanje yanditswe mu gitabo cy'uhoraho yashinzwe hatarabaho numwe ntawo bikuraho byumviro kuri je n'amahoro haba namba sivye byago sotiria ubu ndubutunzi sotiria ubu mfise intsinzi man indirimbo yitwa imigambi. Yes. Victoria team abatabazi ni bande? Victoria team n'umugwi w'abantu bashika kuri 7 muga mu Burundi turi 4 abandi 3 bari ku ishuri bari he ari uri Kenya ari uri Chypre ari uri mu Faransa hama turabahungu 5 n'abakobwa 2 duhimbaza Imana biciye mu ndirimbo duhimbaza Imana biciye mu muziki nico hama twaba duhagaze ku ijambo riri muri Jeremy 1:5 bango ukiri umusoro mu ndakwanya ndakuzi utarava muri nana kubanuye nagushize kuba ubuvugishwa nanje mu mahanga yego Victoria team batanguye kuririmba ryari? Twatanguye neza officiellement en 2016 niho twatangura officiellement gushitsa tukaba tukibikora. Nicyaye ikintu cari muri mwebwe kidudubiza kivuga ati turakeneye gukorera Imana biciye muri no niyerekwa ryari muri twebwe niyerekwa Imana yashize muri twebwe ryo kuvuga ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo biciye mu bindi bitandukanye dukora atari umuziki gusa hama turavuga tuti this is the right time umwanya wa ukubikora hama turatangura turakora umuziki turetse ibindi byose ko muba mwaratanguye muri korali nicyaye ikintu ca mbere cabagoye igihe mwinjira muri studio umunsi wa mbere nka team. Kono bivuga nk'intambamye yahabaye nuko idée vrai twese nitwari dufise uburyo bwo tuma dushobora gusora indirimbo bamwe hari abari studio yatwamye bare bakaturiha kugira ngo indirimbo ishobore gusohoka yanuvuga ko ariyo ntambamye yabaye ku ndirimbo ya mbere ariko turashima Imana yuko yarabidushoboje kugira ngo gishobore kuca hagaragara cyo gikorwa ca mbere. Victoria team gushira no munsi rafise management canke ndayifise management dufasha ibijanye na organisation mugabo management mu Barundi cyane barakiyumvira ko management ari aba sponsors niki mugabo aba sponsors ni umuce umwe uri muri management so twe nta muntu adusponsoriza mu buryo bw'amahera mugabo turafise abantu badufasha mu bijanye na organisation n'ibindi bikorwa bitandukanye bibera mu mugwi. Akenshi hip hop muri gospel ntibimenyerewe cyane abantu benshi barakritika bakayifata ukundi kuntu
kuri mwe muvyakira gute? Kuri twebwe turashima Imana ahubwo ku rugezo bigezeko ko kareho no mu rusengero ntibavyakira bwati bya satani ariko satani nta mudihagira, satani nta ngabire agira. Bibiri ivuga ngo ingabire yose nziza iva kuri data w'imico. So ino ngabire ni ingabire y'Imana, ino ngabire ni ikintu satani nta kintu na kimwe yazanye atari gukopya ivy'Imana yamaze kuzana. So nibaza ko ubu biriko biratahurika mu masengero, bararirimba zino indirimbo zacu, tukabona abantu zibafashije, bakabona abana babo bariko barahindurwa na zino ndirimbo, bakumva amajambo y'ubuzima ari muri zino ndirimbo, kuko igihe wumvirije no majambo si ugupfa kumviriza gusa, ariko ni mbuto two turabiba mwe mu yawe, ni mbuto two turabiba muri wewe, ejo canke hirya y'ejo bizokwama ivyamwa. Akenshi hari igihe dukunda kubabona mwagiye mu biteramo ugasanga ba bifese babatumiye Runtowndjs ugasanga namwe niho muri, bijya muvyakira gute kuri mwebwe? Kuri twebwe ni ikintu kituryohera cyane, kuko niyo gahunda dufise ahubwo yo kuvuga ubutumwa bwiza gushika ku mpinga y'isi yose. Hari bamwe muri bo peut-être badashaka kwinjira mu rusengero, ntaco kubasanga aho bari. Kuri mwebwe ukavuga ati ariko yakubita nk'agacupa kumvamwo akantu ka Yesu basi agenda kumvise nubwo atazokumva no musi azotebaze. Yego cyane, we ndumvira dutahura kuko igikomeye twebwe suko tugenda gutanga umuziki, ahubwo twebwe turiko turaririmba, turiko turabiba, kuko turimba amajambo y'Imana. Bibiliya nayo ivuga ngo ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana. So turiko turavuga, turiko turabiba imbuto y'ubuzima, ejo canke hirya y'ejo bizokwama ivyamwa, tuzobona bigaragara hanze. Ego Victoria team nizahe ndoto mufise muri groupe yanyu? Indoto ya mbere dufise ni kubona abantu bahindurwa n'ino message tuvuga, ni kubona abantu bagira ubuzima busagutse, ni kubona abantu bamenya ukuri guhishuye. Bibiri ivuga ngo ico Imana yifuza, ico Imana narinde kugira ngo igaruke, Yesu arinde kugira agaruke, no kugira ngo bose bamenye ukuri, bashike kukumenya ukuri. Urumva, si kugira bakizwe gusa, ariko nibakizwa bashike kukumenya ukuri. So nico twifuza natwe, turifuza kubona bitagarukira mu Burundi gusa, ariko bifata n'ibindi bihugu bitandukanye. Abantu 7 canke 5 ntiboroshe gukontrola muri repetition, niwahe umuntu wa mbere abatwenze? Jewe Ati yewe gaye ugasanga mwese muri kare mukazumva haraje umuntu abatwengeje akajambo kamwe. Nukuri Victoria simera tesa kubera ko dufite umurongozi w'umukomedia. Mana yawe. Turyohera tu. Kiginga nyakire muri. Kiginga sama comedy ya nyakire. Uzosanga hariho morale canke hariho mood yo gutwenga kuryoherwa, kwako tuvyumva kumwe kandi dufite n'umurongozi dukunda twitaho tuganiriza. Niwe nyene muganje twenze. Ori black ariko urumva. Yego. Wa comedy bashasha ba 2022 carrière. Daranje carrière ndatanguye kuva no munsi. Murafite indirimbo shasha yitwa Omega. Mwayakiriye gute? Donc cyumve cyavuye he kugira mushobore kuvuga ati kadusore n'indirimbo yitwa Omega? Merci beaucoup. Ni indirimbo yitwa Omega, bisobanura iherezo. Turiko turavuga ku bijanye no kungene Imana yatanguje igikorwa kandi ari nayo izogiheraheza. He is the Alpha and the Omega. Turiko turavuga yuko ntibihagaze ku nkomezi zawe zo kurangiza, bihagaze ku nkomezi z'uwabitanguje kugira ngo abirangize. Iyo aguhamagaye aba yateguye ibikenewe byose mu nzira zawe, aba yateguye icyo uzokenera, yaguhaye vision, aba yateguye provision. So turiko turavuga ku bijanye nuko ntugire ubwoba, ateswe bizobandanya gutoya, wowe hanga amaso wabitanguje no wazobirangiza. Ego byaraboroheye cyane mu gusohora indirimbo canke hari twagoranye? Bana rero sasa zaragoranye, yego kukuntu tutari mu bihugu bimwe byaramaze nk'ibigorana, kuko imaze igihe wanashima. Hariho n'indi twakoze yacu yo yirahera kubera ko ntihari abatari no barimwo, mugabo iyi yaratevye cyane kubera ko hariho uriship yategeza kurungika amajwi, yategeza kurungika amasanamu, bica biradufata umwanya kabisa. Turavuga tuti twaragize inama zidasanzwe, tuyisora atari tugire gute, ati nakundi tumurindire. Ariko David, twizere yuko abo bantu bumva ari muri za diaspora mu minsi muzobasanga mu gakora y'ibiteramo za Canada. Imana ikumve. Oya, kubera mwaratanguye kugira mwatanguye kubibaza mbuto mu mahanga, Chine, Canada, nibaze ko mu minsi collab
muzozikora mugende mukora ibiteramo ariko muzoce mugara ibijanye n'ico cifuzo tufise kuva kera kandi turifuza yuko biba vuba cyane baza ko nka next year dushobora gutangura bike bishoboka ego korabo mufise mu migambi ya hafi korabo dufise mu migambi ya hafi iracyari banga Decembre korabo idasanzwe tubitege gute mu mpera z'uno mwaka nka Victoria ati turafise evenement idasanzwe yitwa Kainos event yamiba buri mwaka uno mwaka izoba itariki 6 z'ukwezi kwa 11 le 6 Novembre get ready akajambo kanyuma mubwira abakunzi banyu ba gospel n'abakunzi ba Victoria akajambo kanyuma twabwira abakunzi ba Victoria Steam nuko tubakunda cyane navuge ndahereza komedi yararangitse akajambo kanyuma twabwira abakunzi ba Victoria Steam nuko turabakunda cyane n'umugisha kubagira ikindi naco nuko mubandanya na Omega yacu babandanye na Omega yacu yakasubiremo gasubiremo wisunganye ntagira ico none akajambo kanyuma twashaka kugira abakunzi bacu ba Victoria Steam nuko turabakunda cyane kandi n'umugisha cyane kubagira ikindi naco nuko twizina neza yuko indirimbo Omega ikiragira ikikora mu buzima bwanyu mu miryango yanyu mu kazi kanyu aho muherereye hose haba mu Burundi mu bindi bihugu byose kwa tubazi kwirikira shikakure Imana ishikare kubagira neza muri iyo mushikare kwakira igitangaza c'Imana amen president new comedy ati president gouverneur ikintu je numva novuga nuko ebana keep streaming Omega mukomeze kuyiraba muyihe abagenzi banyu muyihe aba mubana muvukana mu muryango wanyu YouTube hano hose no ku ma platform yose iriko so muyirabe hose hama message irimwo muyakire muyizere itangure kubera ubuzima ibabera ubuzima so ikindi naco nuko get ready ku bwa Kainos event itariki 6 z'ukwezi kwa November duhimbariza Imana hamwe ama information ama detail yandi mugiye kuyamenyeshwa kimwe kwacu. God bless you. Ndabashimye. Merci beaucoup.